iyi ngwara rero yaciye imfatiramwo, sinabaye nkiva hasi, sinabaye nkiyicara, nsanga nkaguma nyene kunyene ko yacingira paralize, nkaguma ndyamye kunyene, hama bakaca bambwira ko yoba iterwa n'ikintu kiri mu nda, kuko barampaye uburenganzira, ndagenda ndipimisha kw'iradiyo, barambwira ko ari ikivyimba nyene mu nda, rero mbaho ntagira ubwo buryo bwo kuca nihutisha kugira gende ngo banyopere, ko bari bambone ko bashobora kugenda bakanyopera. ubu mukumvura kubera nsanzwe mfise ibironda biterwa naco, bambura ivyo bironda, ariko mugabo baguma bambwira ko ivyo bironda bigora gukira kitavuyeyo, bambwira ati woja ahantu bashobora gukopera kikavayo, kubera aha bari bambariye ko atavyo bashobora bandungitse ivy'Ubujumbura, jewe ncambura ubwo buryo bwo kugenda. Ibi bironda nka jewe hariho icari carengahaye niboneye, ico biza nka kurya nyene k'umuntu yahiye, nkabona nyene hajemwo amashira, niko biza. Jewe n'ukuri hamwe Imana yokora abagiraneza bakanshikako iki kintu nkagikorerwa, nkabona ko mvuye ahantu, kandi nkabona ko nsubiye kugendagenda, numva novuga nti Imana yobahezagira, kuko baba basanzwe bafise umutima w'urukundo wo gukora. Uwo mutima novuga nti bowamana, kuko uwo mutima ntabwo novuga nti nibo baba bawihesheje, boba bavuye ku Mana nyene Data wa twese yadusizeho. Ikaze bakunze mukurikirana ibiganiro byacu bica ku ishene yacu ya Remesha. Uyu munsi twatembereye mu ivuriro rikuru rya Mpanda, aho dutembereye umurwayi. Murabona twamaze gushika mu ivuriro, turabaye rero ikaze kugira ngo mugire subscribe zanyu, mugire n'amapartage, comment yanyu kubw'uyu murwayi dusanze mu bitaro. Birakomeye, aho dusanze hari umurwayi ntiyikoma, aguma aryamye, bigaragara ko ari umuntu arembye cyane. Rero ukaze mu kiganiro tugiye kugiranira nawe. Amahoro. Burya akazina kanyu mwitwa bande? Twakizimana Korete. Akizimana Korete? Koreta. Koreta. Muvuka he? Muramvya. Intara y'amavuko ni Muramvya? Yego. Muri komine Kiganda, Musozi n'Ikivyeyi. Yego. None Gakorete, mbe n'ubu niho mukiba mu bica by'Umuramvya cyangwa mwarahavuye mu baheho? Ubuye mbaha ku Musenyi, niho usanga narimukiye. Korete, mwaba mwubatse? Je nahora nubatse, ariko twari twubakanye ntanyabana ubundi umwe. Yego. Umwe mwubakanye yagutanye abana mumaze kugwara canke bateye yagutanye abana mu gikomeye? Ntanye abana nkikomeye, heze imyaka 6. Yego. Ubu rero ndi ngaha nduko, abana nyene baruko, sinshobora kumenya ubuzima bwabo ukuntu bumeze. Yego. Abana ufise n'abahungu n'abakobwa? Ese abahungu 5 n'umukobwa umwe. Yego. Mbe muri abo bana nta numwe muri kumwe ngaha mu ivuriro hadusanze mugwariye? Oya. Nta numwe? Nta numwe. Mukuru bafise imyaka ingahe? Bafise 21. N'umuhungu cyangwa umukobwa? Umuhungu. Ibisanzwe basanzwe bakurikirana n'abahungu, umukobwa ni muto cyane. Umukobwa ari cyane muto rwose? Yego. None Korete, mwatubwira muba mugwaye gute?
jewe ukuntu ngwaye mu bisanzwe bwa kera nahereye ku bitaro bitoyi ndivuza maze gutaha muhira harya nibaza ntinosobanuka nyene nari natashe nigendera nibaza ntinosobanuka nyene nsubire ngenda nk'uko nahora ngenda ico gihe numva ntibishoboka ndi muhira numva akantu k'akazungupfunda ndava hasi numva ntibikunda nsubira kwicara maze gusubira kwicara ico gihe ndabandanya ndabaho ndasubira ndagenda nyene buke buke nk'umuntu agwaye ubwo ndavuga nti reka baransengere ndibabona ntibikunda tubavuga ati burya dukwiye gusubira kwa muganga ca ndaza rero muri uko kwa kabiri twari nko mu mpera zako niho banzana ngaha rero nsa n'uhamaze amezi abiri n'igice kuko naje kwa kabiri ko kurahera iyi ngwara rero yaciye imfatiramwo sinabaye nkiva hasi sinabaye nkiyicara nsanga ntanguma nyene kunyene ko yacingira paralize nguma njyamye kunyene hama bakaca bambwira ko yoba iterwa n'ikintu kiri mu nda kuko barampaye uburenganzira ndagenda ndipimisha kw'iradiyo barambwira ko ari ikivyimba nyene mu nda rero mbaho ntagira ubwo buryo bwo kuca nihutisha kugira gende ngo banyopere ko bari bambone ko bashobora kugenda bakanyopera ca mbaho ata buryo mfise nyene meze uko ubu rero niho ndaha umaze kugira ico kibazo cyo kubura uburyo kugira ngo bashobora kuopera wabandanije urwariye ngaha mbega ubu boba bariko bagufasha bakuvura gute ubu mukumvura kubera nsanzwe mfise ibironda biterwa naco bambura ivyo bironda ariko mugabo baguma bambwira ko ivyo bironda bigora gukira kitavuyeyo bambwira ati woja ahantu bashobora gukopera kikavayo kubera aha bari bambariye katabyo bashobora bandungitse kuja i Bujumbura jewe njambura ubwo buryo rwo kugenda yego bamaze kurungika i Bujumbura wewe baciye ubura uburyo bwo kugendayo ni kuvuga ibikomere ubu bariko barakuvura biherereye vyoba biherereye he ni kuvuga kimwe ndakiryamirako ikindi naco gitumbereye amaja yego ndi ngaha bavura ivyo bironda vyonyene yego none ntibakubwira ati niryari basi bazohava baja kugira bazohava baza kubaga ico kivyimba co mu jewe nta munsi bambwira kuko nanje ubwo buryo nanje nkaba ndabubona yego mbe none korete dusanze hari umuntu muri kumwe ngaha n'umukobwa mbega ugomba witwa gute mushiki wacu Fidela niwo mu muryango cyo bimeze gute Fidela mu bisanzwe kubera nabayeho twari dusanzwe dukundana yaciye avuga ati sinobaho ntagiye kumugwaza kuko bwakirana kurikanwa n'abo kw'ishengero bo kw'ishengero bamaze kurambirwa yavuze ati reka ngende ndamugwaze kuko je naciye ndamutuma kandi yarasanzwe ari no hafi ntamutumye ko aho utazi bishoboka yego yaciye azi mbega abo bana ubu bahora baza kukuraba ngaha abana iyo baronse uburyo baraza kubera igisagara kitubura ko tuba dusanzwe tutanakimenyerera cane mu bisanzwe iyo babuze ntibashobora kuza agira ati nitwa nkumubabuka mu maso baramara igihe kitari gito bataje kubera kubwo kubura mbega ntiwamenya uburyo baba babayeho bigenda gute babayeho gute nabo mu bisanzwe tweko ntitwari tubayeho udukorwa two kuvuga ngo turonke ingene dufungura twatugabura umwe agakora akarya undi agakora akarya hama nabo bari baramenyereye kuja muri barya turabona buriya butafari mu bisanzwe niko kazi bakora nayo nta butakuboneka amahera mwene uko hari igihe badashobora kuronka ayo bakoresha nabo nayo baza kundabisha ivyo bituma baza batevye yego mbega aha kw'ivuriro
iyo abaganga bariko baragukurikirana kw'ivyo bironda watubwiye ufise bakubwira ko vyo bimeze gute? Ibironda nka jewe hariho icari carenga haye niboneye ico biza nka kurya nyene k'umuntu yahiye nkabona nyene hajemwo amashira niko biza hama ndabe bariko baravura ayo mashira ashobora kuba kumuha byose baca bamera nk'ababitumire bakabandanya bakabivura. Mbega hoho iyo bariko baravura imiti bakoresha murayiriha bigenda gute? Jewe mu bisanzwe ahanini nakunze kuriha amaserume bantumye amaserume nakunze kuriha ayandi nayo baguma bavuga ko tuzoharurira hamwe ariko kubera ubwo bukene mbere numva ubwoba bwinshi yuko mbega uburyo buzohava bupfa hehe bwo kuriha iyi miti yose bamaze kukuvuza ngaha? nibwo kuba numva ko mbona n'ubundi buryo nari nsanzwe ntabubuze kuko nkiza ngaha sinabasha kuvuga nariye imiti itari mike. Mbega tubwiye aha kuva nuko nyene uguma uryamye uko nyene hariya amaguru ntiyigera akakaza aguma kurya nyene? Oya amaguru ntakagaza kuko kugira gutya hose nuhagera pararize. Birakomeye ariko turizera ko hari Imana kandi itabara. Mbega ubu washitse ngaha nyene hoho washitse ngaha ugenda mu maguru nta kibazo wari ufise? Mu maguru nta nari mfise ico kibazo ico gihe ni kuvuga banzanye ku muti ntabwo nashobora kwigendera. Mbega ugishika ngaha waje ufise ububabare bwari butumbereye mu nda nyene? Nkiza ngaha nari mfise ububabare cane mu nda nkaribwa rero nkishika barashishikaye barambura mbere nari natanguye kuvura iyo hejuru ndahava rero baravuga ati iyo hejuru nta bironda tuvura reka tujane iyo bavura ibyo bironda hejuru rero naterewe amaserume kenshi amwe ntanariha harimo amahera atari make hanyene ndahabaye nyene aho nyene nafatiye imiti itari mike. None gakoreti ubure none ubu bimeze uku ni nk'igiki wumva wosaba abagiraneza canke ko Imana yawe umutima w'urukundo hamwe wumvuga ati iki kintu abo cokoreka ndumva noshima Imana? Jewe n'ukuri hamwe Imana yokora abagiraneza bakanshikako iki kintu nkagikorerwa nkabona ko mvuye ahantu kandi nkabona ko nsubiye kugendagenda numva novuga nti Imana yobahezagira kuko baba basanzwe bafise umutima w'urukundo wo gukora uwo mutima novuga nti wowamana kuko uwo mutima ntabwo novuga nti nibo baba bawihesheje boba bavuye ku Mana nyene data wa twese yadusizeho. Mbega ko tubona nyene n'uyu yaje kukubara kugwaza bigenda gute kugira ngo uronke tw'umufunguro? Jewe ku ruhande rw'iwanje biragoye ko ntasanzwe mfata byose n'ubundi mufungura hagituki mufungura bigakunda? mu bisanzwe jewe nk'ubuye ndashobora gufata ibiraya igitoki n'ubugayi bwa buryo ndayaburya mukase cane nayo ibindi byose sinshobora kubifata. Hama kuronka rero jewe ni ukuvuga n'Imana y'uko mufungura muryamye mugenda gute mu gufungura baraba eka mu gufungura njyamye ku nyene. Hama rero je novuga nti Imana inyugurura umunsi nshobora gufungura nk'umuntu Imana imuguruye akamfasha ntaronse umuntu amfasha no kuvuga je nshobora kuronka ingene afungura kandi iyo inyugururiye n'ubu nyene kuko ubwo buryo iwanje usanga bugoye nawe naba yugururiwe ntegereza gusabikanya uko biba bimeze nawe agaca aronka nawe nitwo asanzwe afata. Ariko iyo bitabonetse muca mwihangana nyene? Turihangana kuko bisho usanga bitugoye nk'uwo yatanamenyereye nino. We ntamenyereye ino? Oya so namenyereye usanga bitugora mugabo hari igihe Imana yugurura agasubira akaba n'umuhamagara ati ngo kwata two kurya kuko iyi minsi mbaye ngaha bamwe baramaze kumenya ko nafata twose bakamenya ati arose twafata reka tumuhamagara niko tubaye.
yego n'imisi habura hera birashika hagahera nk'imisi nk'ingahe mutari musanzwe Imana irashobora kutwugurura turashobora kwirigwiza tukayirara mugabo bukeye turashobora ko n'Imana itwugururiye udufashe turumva birakomeye cyane rwose no kwihangana tukabona dusenga Imana icyo Imana igiye gukora kandi igikoresheje abantu bayo tuzoshakira hama mama mu muryango mbega hamwe biba bishyitse hakaboneka abagiraneza bitanga kubw'ikibazo cyawe cy'uburwayi mazemo igihe kinini mbega muhira mu muryango ngo hava babyakira gute bishyitse nk'uko bagutumye kujya kwivuriza ahandi ukava kugira ngo bakubage icyo kibyimba kiherereye mu nda mu muryango abo bana bawe abahungu batanu n'umukobwa babyakira gute wowe ubusanzwe abana nabo nibyo banezera kuko nabone biri mu bintu bibaruhisha kuko ndi hagati yabo twayaga neza tukavugana neza ubu ndabona bashobora kugira agahinda kubera ntabegereye kuko ndabiraba niyo hagize uwuza ariko banga ngaha nkabona kumenga ntashaka gutaha no kuvuga rero ndibaza nabone byo banezera kuko nabone bagira ati iwe bukene bwaratugiriye nabi ubuzukira niko babitwara murakoze cyane hama bakunzi mukurikirana ibiganiro byacu murabona uyu munsi ko twatembereye mu mama Corette ni umumama afise ikibazo gikomeye cyane rwose aho afise bimwe bitwa muri bw'igifaransa amaeskare aharyamye afise ikibyimba mu mugongo n'ikindi kibyimba ku kuguru ibi bibyimba nibyo bakora baramuvura nk'uko haje kubituyage twagerageje mbere no kuyaga n'umuganga aratubwira ko Corette bikomeye rwose aho operation bagomba kumukorera cyangwa kumubaga bisaba ko ibibyimba nabyo yatuye agahengo rero turabinginze no kuri wa mutima w'urukundo murabona birakomeye n'umuntu agwariye ngaha ntafise umukurikirana ntafise icyefo cya ruguru mbere akaba agwajwe n'umugenzi wiwe nawe biragoye mu buryo bwo gufungura turabinginze rero turabasabye kugira ngo umutima w'urukundo Imana yabahaye kugira ngo ico Imana ibashoboza muri wa mutima w'urukundo tubanza tugakunda Imana n'umutima wacu wose n'ubwenge bwacu bwose hama mu nyuma tugakunda bagenzi bacu kuko twikunda ndabinginze rero hamwe n'umutima w'urukundo mugira icyo mukoze hama ntibagirwe gutanga iyi nkuru kugira subscribe hama mugire umugoroba mwiza aho muri Imana ibahezagire cyane rwose.